Diaspora class 250. Baby, nakuomba please ubaki na mimi. Baby, nakuomba ubaki tujaribu tena. Tunayo nafasi ya kuanza tena. Tunayo nafasi ya kujikosoa, haturudi nyuma kamwe. Hey, Paris. Are you ready? Oh, les Parisiens. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Bruxelles? C'est où? C'est à Paris, Royal Palace, 29 boulevard du Maréchal. Je vous attends. Je suis déjà là. Je suis en Europe. Voilà, on se voit ce samedi, le 13, à Paris, 29 boulevard du Maréchal. Kuburya munsi nakona, kuburya munsi twakuye, imbari ikintu umuntu yifuza, kabisa Imana irashimutse, kurumufasha umutegarugori, musangira kabisi nagahiye, mahirwe n'umumajo, akwagaza utiyamya, ubumwe bukabandanya. Ingamburiye njyewe inkitagira amahirwe jemusho ushinga nkayemusho simana yakumaye ngo twibanire jemusho. Après Paris c'est où? C'est Suède. Après Suède c'est Suisse. Après Suisse c'est de Danemark. Voilà, après tout ça, tu vois la tournée qu'on est en train de faire, directement c'est à Bujumbura. Beraka Garden, Rue de Japon, à côté de l'école belge. Le 1er juillet 2023. Tout condamné. Diaspora class 250. Twongeye kubaha ikaze kuri chaîne yanyu Diaspora plus 250, Diaspora plus 250, Diaspora plus 250. Ngize amahirwe yo kuba ndi kumwe n'ikirangirire muri muzika, the regent of live music, Kidum Kibido, muri studio za Diaspora plus 250. Yego cyane. Ikibazo cyanjye cya mbere. Ese ikoti ryabonetse? Ikoti ryabonetse. Nari navuze yuko ntanze iminsi 2. Ubutazoba arayizana yayitwaye ashobora gucahura n'ibibazo byo gukubitwa n'inguba. Rero ejo mu gitondo hatanguye hagwa imvura i Bruxelles. Imvura iguye iragwa nyene kw'ibikoti yaciye arondera umuntu arari murungikana ati ndagusavye sinkeneye kwambara ibara mu bantu bo mu ngamu Bubirigi bamure ko ndumusuma nahitwaye kubw'urukundo ndayimushubije mbwiye. Na patana wala. Sikia kwambia. Bwana wewe.
Kidumu International nzuri bwana. Wewe unajua ni msanii, mimi ni mtangazaji mzuri, tena naheshimika zangu. Bwana sikia kwambie. Tulia. Sikia kwambie. Sikia kwambie kitu. Unasikia kusubiria. Mimi na surprise. Mimi na surprise. Nina ujumbe. Tena unajua katika dunia watu wakwambia wafiche siri. Baba ni nini? Niko nafanya mazoezi bwana. Mimi nimeona ujumbe. Nilipoona ujumbe mtu kanitafuta. Sio kazi, ni mtu kanitafuta tena hajishimia. Ameniambia mzee wangu mimi nakuomba wewe, nasikia Kidumu ni jamaa. Nakuomba tafadhali nilinde heshima yangu. Ni nani? Wewe ulilalamika kama kuna mtu umempa siku 2 au amerejesha koti lako. Liko wapi? Bwana, kwa kweli nitakuomba usiwezi kuwa na jazba na uweze kuwa na moyo wa kusamehe. Lakini wewe ndio nihifadhi. Sasa jamaa anaendelea na filme. Rafiki yangu wapi? Mimi sijui hichi kisanga kimetokea wapi. Haki simjui. Jamaa naiko wapi? Ameleta. Wewe nichukulie huku. Ngoja msikie mzee. Mimi nimetoa amana. Amana jamaa anasikia. Amana. Koti lako Ndio hii. Nani amekupatia? Ilikuwa ni nani? Siwezi. Kwa kweli nitakuwa nimevunja utu. Ameniambia ni kwa maana ulimwambia unawapa siku 2. Kama utaendelea na spoti lakini sio mtu ameniumiza bwana. Nisije kwa sababu mimi nimefikisha tu amana tu. Ilikuwa pesa. Sasa habari za pesa mimi hakuniambia. Sasa zimeenda. Koti kazuri bwana. Lakini sasa koti lenyewe anasema ilikuwa limembana, limemwasha usiku. Washa. Aina ababwiye. Kirazira gukina ku bantu nkatwe. Nimukine ku isumbi nayo naringwa. Tuchezaji. Nashukuru sana. Ndio hii sasa. Shida imeisha. Hakuna problem. Tumeelewana sasa. Iyo nguba yo cingubitiramo nagiye mbona ndi muri sport barinzanira. And you have make the history kuri concert wakoreye mu Bubiligi. Twitega ibiki noneho bigiye gukurikira. Ubu tugiye kuja Paris kuri wa gatandatu itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Tukore concert Paris ahitwa Boulevard du Maréchal. Adresse ni 29 Boulevard du Maréchal. Salle yitwa Royal Palace. Hanyuma duhejeje Paris tuzoja tugenda muri Suède no 27 mai. Hanyuma le 3 juin tuzoba turi muri Suisse. Hanyuma le 10 tuzoba turi Denmark. Tuzoba mejeje urugendo. Ariko kubera ya histoire wavuze ko twakoze mu Bubiligi, haleluya. Hano abantu barashaka yuko tubongera, tugiye kubongera, tugiye kubakungumura kandi tugiye kubakuramo imyuka mibi ya confusion. Abantu bababeshe mu miburo twebwe twitwa abafubuzi mu muziki. Urangije neza cyane. Ariko nigeze kumva ko na nyuma yaho ngaho usubira muri Afrika. Gahunda ki? Gahunda rero muri Afrika mva muri Europe direct Bujumbura kwa mwezi Gisabo. Kubera buri mwaka 1er juillet ku munsi wa independence namandiko ndatanga concert. Izobera kuri mushinga ndahibutsa Beraka Garden kuri Rue du Japon, hariyo jardin shasha, ivyo banywa ivyo bagiye byose bazobisanga ngaho. VIP yo kudafyinisha kabisa. Hanyuma inyuma yo ngaho ivyo biheze tushobora kujya Kigali. Kigali babitege. Bavuga mu Kirundi ati wariye ni wajya. Kandi umwana w'umuyanga ajinga. Nishimiye mu kiganiro gito dukoranye. Ariko se nagusaba akapera y'indirimbo imwe gusa wumva iri ku mutima. Kama ni mapenzi ya kuniudhi kila saa, ya kunifanya mikulia, na kama ulidhiki
mbona hujasema ili niweze rekebisha. Muziki wanaipenda bwana. Kweli tena muziki yako? Class. Ndugu yangu. Muziki yako mimi napendaga ile sonorisation. Hiyo unaionaga hii. Unatoa gapi zile mainstruments? Ni business. Kuna wale wanafanya hiyo. Kuna Alberike, kuna unaweza kuwa na instrument ni arrangement yako mtoto wa mzee. Yako wewe peke ile son kusema itoke vile juu. Wengi wanatumikishaga ile lakini hawatoagi ile yenye wewe. Sina kujaga na engineer du son kutoka mbali. Yaani Waitura atatoka huko au utakutoka kule kule. Nairobi tu. Atatoka Nairobi. Mimi kana yule mzungu alikufanyizia pale kunani? Ku blue. Ndio utakuta naye. Hapana, wewe mzungu unajua. Unajua Kiswahili bwana. Ongezea mikro. Nishimiye kukuba wadusuye kuri Diaspora Plus de 50. Numvisha ko uri mu bantu bategura ibitaramo bya Kidum. Ese wabivuga iki? Ndabaramukije kwanza imbere ya byose nanje ndishimiye ko kubona mwantumiye kuri Diaspora Plus de 50 wagize neza. Urazi ko twazanye Kidum ngaho kugira ngo agire tourne y'Uburayi. Ibintu byageze neza nibaza ko abaje barabonye uko byagenze. N'abasigaye mu bindi bihugu bazobona ingene bizogenda. Nibaza ko muzoza muri benshi kureba Kidum. Kandi Kidum umuntu arinda kuvuga cyane kugupresenta. Umuntu abantu bazi muramuzi murazi umuziki aririmba murazi ko ari umuntu aririmba neza kandi akundwa n'abantu benshi. Cyane basaba gusa yuko muza muri benshi. Hama rero niyaheza nga hazobiyindi ibujumbura itariki imwe yo mu kwezi kwindwa Independence Day yo izo ari VVIP udafite ikoti ntuyinjira dress code yo ni VVIP smoking udafite smoking kagira robe de soirée ufuma wigumira iwawe kuko izo ari hatari. Wavuga iki kuri scandal yari yabaye y'ikoti? Ahubwo jewe Kidum namubwiye ni Kidum ikoti shaka ko ndagurira izindi 50 basi uzogenda utwaye. Ambira ati yamaze iminsi biradafungura atanywa ati ingorane yanje sikoti. Ati nukubona natumye umuntu iwanje nkamunezereza akagenda ntwaye ikintu. Nibyo bintu byambabaje. Ati je ko turazi ko mfite amakoti menshi kandi no shaka ngaha neje twogenda ku magazine nkahitana n'izindi 50 nkagura. Ati ingorane zanje sikoti. Ngaho jewe naguma ntinya ko nziko afise concert le 13 Paris ntiyafungura ntiyajya ntiyanywa nka none erega na repetition yayitanguye no munsi abantu none azogenda aririmba gute. Mais heureusement content pour lui ejo twabonye umuntu avuga ati je bampaye ikoti ndabazani cyamvuga nti alhamdulillah Imana yarafashije Kidum naca aca tora mitende niyo yacatangura gufungura ubu dinaca gusura normal. Twitege ikipari Kidum ni umuntu tuzi kuri concert ko ni umuntu nkambaye live. Abantu ba Paris ubona bijya mwabonye Bruxelles kuko Bruxelles urazi yarose umwanya muto wo kwimenyereza n'abandi nawe yasanze ngaho iminsi yose amaze ngahaje nababwira yuko muza muri benshi kuko muzoryoherwa. Ntimumuzi Kidum muzobaze Kigali Bujumbura Dar es Salaam bazobabwira canke Nairobi baba bamwumva iminsi yose. Nishimiye ku kiganiro gito tugiranye kandi tuzaba turi kumwe Paris. Imana nibidufashamo nzishimira kuba ndi kumwe namwe. Inshallah nanje ndishimiye ko namwanyakiriye ndabahamagaye mwese muzoze Paris. Diaspora Plus 250. Hip hop, R&B, Afrobeat. Diaspora Plus 250.